ubuzima bwa misi yose murazi yuko uburimyi, ubworozi, gufungura neza, amagara meza ni ibintu bisanzwe byuzuzanya. Rero tuvuye mu rugendo mu gihugu cy'Ubutaliyano aho twari tugiye kubonana n'abatwara ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe ibifungurwa ku cicaro gikuru c'i Roma. Twashoboye kubonana n'icegera c'uwirongoye ndetse n'urongoye wa mugambi wo kugaburira abana ku mashure. Urwo rugendo rwarabaye ngirakamaro muri ivyo bisata nababwiye byose byuzuzanya, haba uburimyi, ubworozi, amagara meza, byose twarashoboye kunguka ibitari bike ku gihugu cacu muri rusangi. Kandi ikindi naco murazi yuko abarundi baramaze bati akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Twarashoboye kubonana n'abagize urunani kw'isi yose rwo gufungurira abana ku mashure. Sinzi ko mwari musanzwe mubizi, ababize nawe kubibutsa, nsanzwe barangenye umwaka w'2001 kuserukira urwo runani rwo kuvuga point focal ngaha mu Burundi. Rero kabaye akaryo keza ko guhanahana ivyiyumviro. Baradushimiye ku ntambwe igihugu cacu kigezeko, ku bice 27% tugezeko, bongera baradutera n'intege. Mu nama twagize n'ubwo runani aho hose hari ku cicaro ca PAM, batubwiye yuko mu vyifuzo vyabo bifuza ko gushika ku myaka 2030 ko abana bose ku mashure boba baronka ivyo bafungura. Bica biranezera, murazi ko ari wo mwitwarariko mfise, murazi ko ari yo ndoto yanje. Hamwe rero Imana niyadufasha twese tukavyumva kumwe tukabishikako, Imana izoba iriko irishura umwitwarariko w'abarundi. Aho nyene twaricaye turaganira ku bijanye n'amanama y'urwo runani rujejwe kugaburira abana ku mashure, ingene twoza turitaba amanama y'urwo runani. Twarashoboye kubemerera ko akanya kabikunze ko tuzokwitaba ayo manama kugira ngo tugume twungurana ubumenyi ingene twoshika kuri iryo hangiro tukagaburira abana bose ku mashure. Saha gusa rero twaciye tugendera igisagara ca Parma mu by'uburimyi n'ubworozi. Twagendeye iraro ry'inka, tugendera naho bakora amafromaje, tuca tugendera no mu mirima y'ibiterwa bivamwo vino, tuca tuja naho bakanyira vino. Hose tweko turaraba ivyo tudafise ngaha ko Imana idushoboje natwe abarundi twobishikako. Igiterwa rero kivamwo vino murazi ko ngaha kidakunze kuba kihari. Twasanze ari igiterwa kimara imyaka myinshi, kirashobora kumara n'imyaka 100, ukishobora kubaho kurya k'umuntu kivanye n'ingene cafashwe neza. Aho bashoboye kutubwira bimwe bimwe abantu dusanzwe twibaza nk'abatabikora nk'abatabizi. Ku banywi bakavinyu baravuze yuko imivinyu bakanya nta sukari bashiramwo. Nico kibazo ca mbere nabo bajije, kubera jewe nk'ico nahora numva bavuga yuko ata fermentation iba canke guhisha umutobe ata sukari irimwo. Ivyo rero nivyo batubwiye nk'ahantu babikora. Baratweretse ubuhinga bwishi ingene bakora amafromaje. Ifromaje imwe ipima ibiro 100 ingene babikora. Aho rero bagiye barazishira kugira ngo zimare igihe kininiya, bagira ifromaje y'ibiro 50 zigerekeranye. Izo fromaje rero zikozwe ku buhinga umuntu yovuga kama,
kubera nta kintu na kimwe bavanganya, n'amata gusa bakora hakavamwo fromage, kandi ntacyo byonona ku mubiri w'umuntu kubera ari kama. Aho rero twaciye tugendera naho basanzwe bafise ubuki, aho nyene bagira amafromage, kandi barafata n'isosiso y'ingurube. Ubo bo kwiteka imara igihe kininiya, inyama yenekeje ahantu. Byace bisubiza agatima inyuma ya nyama y'ikindi y'abakera bakora. Ivyo rero biratuma abantu baramba kubera atabindi bintu biza konona amagara y'abantu bashiramo, ariyo nyama yonyene bashira ngaho ikazomara igihe kirekire, igasha ikibwira kandi kabiryoshe. Bana dufunguriye baraduha iyo nyama turaryako, baduha na fromage turafungura, na vino baraduhonjeje dukeya yene kugira twumve ko ivyo batubwiye bihuye n'ivyo bakoze. Rwa rugendo runezereje cyane. Aho nyene muri ico gisagara ca Parma twashuye kubonana n'umukuru w'igisagara ca Parma. Baratunezererewe, aho onye kugira simpave nibagira, nagenda bahe n'intasho z'umukuru w'igisagara ca Parma nk'abarundi, na cane cyane urongoye igisagara ca Bujumbura. Arabaramutsa. Urongoye igisagara ca Parma yaratubwiye ko bagomba gukorana cyane n'u Burundi, na cane cyane igisagara ca Bujumbura. Basanzwe bariko barakora amahinguriro y'amatomati ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Murazi ko Ubutaliyano ni igihugu kuva kera cyane gifitaniye imigenderanire myiza n'u Burundi. Cyo gituma tugira ingufu bya tubandanye gukomeza ubwo bumwe. Hamwe n'ivyo rero nabwiye ko amagara y'abantu nayo rimwe twarashoboye kugendera ibitaro by'abana byitwa Bambino Jesu, aho ni muri leta ya Vatican. Baranezerewe kutwakira, natwe twanezerewe kubona tuhashitse kubera nabo nyine baje kuzuza ibyifuzo n'indoto dufise yuko abana bacu b'u Burundi bogira amagara meza. Abana bagize amagara meza muca mwumva ko n'abakuze bazoba bafise amagara meza, kubera abana nibo Burundi bw'ejo. Bashoboye kutwemerera ko hazoguma imigendanire myiza nishira hamwe umugira neza sanje ndongoye. Iyo migendanire rero na cane cyane mu gisata c'amagara y'abantu batwemereye ko bazotwigishiriza abaganga, bazoha amaformation abaganga, kandi bazoza batwakirira n'abana bafise indwara zidashobora kuvurirwa ngaha mu Burundi. Baca badutera n'intege yuko twobandanya muri iyo nzira yo gushira imbere amagara meza y'abarundi. Aho rero twace twumvikana ko bagiye kuraba ingene hoba amasezerano ya mugira neza hamwe na Bambino Jesu. Saho gusa twace tubandaniriza hahandi twabwira Parma, aho twagendeye ivuriro ry'abana kandi naryo ryitwa Petero, ryitwa Petro mu bisanzwe. Petro nibaza ko ari Petro barira. Nabone batwakiriye neza, batwemera ko tugiye kugira amasezerano. Nuko rero urugendo rwagenze neza, tugume dusenga Imana ishire mu ngiro ibyo byose twemeraniwe. Murakoze.